n'amahoro n'imbabazi vy'Imana bibe kuri mwebwe no kubera bose. Baramukije ubwira kandi kugira dusubire twibukanye yuko mu gihe giheze nk'indwi nka zitatu canke zibiri turiko turiga intangamarara y'ishengero ishengero rya Yesu Kristo. Ntidushobora kuvuga y'ishengero ngo ntituvuge ubutumwa bwiza bwo buvyara ishengero. Ntidushobora kuvuga ubutumwa bwiza canke inkuru nziza ngo ntihagume hagarukamwo umwami wacu Yesu Kristo, we ari wavugwa muri iyo nkuru kandi ari nawe yapfiriye ishengero. Ntidushobora kuvuga Yesu Kristo ngo twibagire itanguriro rya vyose ko ari we mvura kandi ari we yaremye ijuru n'isi n'ibiriko vyose. Ntidushobora kuja mu kuvuga ivy'amatanguriro ngo twibagire sokuruza w'abizera ari we Aburahamu n'abamukomokako bashoboye kugaragara nk'ihanga rimwe mw'isi Imana yashimye kwimenyekanisha mw'isi iciye kuri iryo hanga rimwe ry'Abisirayeli. Iyo tuvuga iryo hanga tuca tubona imikorere uko Imana yakoranye nabo, yagendanye nabo biciye mu mategeko ya kimuntu, ivyagezwe vy'abantu, hakaza n'ivyagezwe vyayo vy'Imana. Iyo tugaruka mu vyagezwe tuca tubona uvugwa ahagarariye ivyagezwe ko ari Mose. Rero turi kuvuga ivyo, aha abantu barakeneye ko twinjira mw'ido n'ido. Batanguye kubitwishuza bati nyabo intangamarara twarayumvise, ariko turakeneye kuja mw'ido n'ido y'ishengero n'ubutumwa bwiza. Ngo kubera ko ivyo bintu ntibifiswe na benshi, ntibiratahurika, ntibirasobanukirwa, abantu bari mu ruvange rw'ivy'ishengero n'imikorere ya Mose. Ivyo birakwiye gusobanuka vy'ukuri, kandi twamwe tuvuga tuti batwumva, badutahura, ababisobanukiwe, ababihishuriwe, tuze dufatanye twunganirane kugira ngo bitahurike kurusha. Twama twashizeho nimero zacu za telefone kugira ngo ashobora kutuvugisha, kudukontakta, bafise ico bunganira nabo bunganire kugira ngo ubutumwa bwiza burushirize gushika kure. Iri jambo ubutumwa bwiza canke inkuru nziza ubwayo niki, naho tuzotangurira, hanyuma twongere dutandukire tuti ikitari ubutumwa bwiza kivugwa aho hanze igiki. Ejo tuzosanga ari imikorere iri mu vyagezwe vya Mose, kuko ibi iyo umuntu yabisobanukiwe bikavanguka muri we, niho amaso yiwe yihweza agashobora kubona imbere yariko araja. Nayo ubundi ya bitarasobanukirwa muri we, yatabona yariko araja, agenda nk'impumi. Ivyo tuzogenda tubiganira, twereka abatwitangiye, twereka twisunga akarorero ku batwitangiye imbere, bizeye ubutumwa bwiza ariko hasanzwe hariho n'iyindi myizerere ishingiye kuri Mose. Ivyo bintu rero vyagiye bitera impari nyinshi mbere no kw'ishengero rya mbere, ariko kandi Imana ishimwe ko twagiye tuva muri ubwo buzimire, muri ubwo buhwiji, none ubu tugenda habona.
guhera rero muri iyi ndwi ya kabiri y'uku kwezi kwa 11 k'umwaka w'2024, turifuza yuko ido nido itangura gusobanukirwa mu bantu benshi, kugira ngo bizazane bihave bumurikirwe n'umuco w'ubutumwa bwiza. Uko rero mwarahezagiwe, mukomeze kwiyegereza umwami wacu, bahishurire vyinshi, ko kuri we niwe muco. Ivyitwa umuco mubona dufise si umuco, ariko Yesu Kristo niwe muco w'ukuri. Bisigura iyindi mico yose si iy'ukuri, kuko niyihimbwa n'abantu, ariko we niwe muco w'ukuri. Kugira rero ngo tugende tumurikirwa vy'ukuri, ataguhushagirika, nuko tuba tumufise, twaramwizeye, tumwizigiye ngo aturongore. Mugire umunsi mwiza n'ibihe vyiza mu kwizera.